Right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. The way kazi uri kuratura right now kuri Isanamu TV online. As I told you last time, turi muri 2022 abantu bose bazokwicara mu Isanamu TV online kuri table tujya muri profile bazobara abantu baba legend. Uno munsi ngaba ndi kumwe n'umu rapper yandika akaba anaririmba ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Yitwa Barigume Régis. Kazi brother. Murakoze cyane. Umeze neza. Jewe meze neza. Ko ariko baratura right now uyu mu brother amaze imyaka 19 ariko araririmba. Yeah. 19 right now. Yishi kweli kabisa. Ari bari muri game natangiye bataravuka. Ubu ari abastar. Ikiganiro in the profile aho tuyaga ibintu byinshi bitandukanye. Araza kutubwira ukuntu career yiwe yatanguye ya music kubera ko afise histoire ndende. Reka ndamuha kanya atubwire ni past yacu yari imeze kuno twaciye muri ibi nibi genda babwiraho izina Big Zoé ryavuye nyene ko mujama wiwe yakunda Big bivaye n'ukuntu na brother yari tough cyaravuga ati kanda mutazire Big nawe cyaravuga ati mu gutangura music ngomba niyongereko COE nuko ego ay bon kwari uko bon yari umujama wanje twatanguranye amarap nyene byo mu bwana nibiki ego bon c'est vrai yuko kubera umuziki umaze gukomera ubuvuze ngo haci imyaka 19 umuntu abigira bace bazango haci imyaka 19 bimeze uku hariho media nk'izere y'amaradio yari imyaka ndavite gute uvuga ku ibintu byo muzika no kuvumenga ni nk'umuntu yakubwira ngo ndi mwe mu ba producteur ba Matrix uno munsi ko ndi urumva ikintu nk'ibyo sinzi donc vyari ibintu nyene ubivuga umuntu akakuraba uko mugabo byarakuze yene so janje twa Claude aba muri Afrique du Sud barafise ifoto muri sali wabo irimo iko BIG mvari ya myaka 96 BIG na Tupac baheruka gufa donc barabastari bari ahantu hose donc BIG iko Tupac ko Snoop Dogg menga hama umunsi wa mbere gusa tuvugana ko ndakunda rap n'ibiki jana ndigana ko ni BIG kabisa ibana barira kwashari barira fash kuva mu petit ego kushiko no munsi. Okay, before ko uja muri rap wakundi iki before? Bon, rap nagiye mu ndumwana vraiment mugabo novuga nti avant ko nkunda umuziki nta kindi kintu bwakunde cyane nuze nakunda filme mugabo by'abana vraiment bimwe by'abantu bose bakunda filme bo benshi pa bose abantu bashakunda filme kwiraba kw'ikintu nk'ico yakunda filme navukiye mu buyenzi ama filme yaraha ama video yarahantu hose hano barabira filme bayitanga kuri video hari ahantu hose rero urumva yari ntuze ikintu novuga ni umuziki nico kintu natanguye gukunda buke biva muri reggae avec kuva mu magume ya 93 n'ibiki 95 96 97 reggae bo mahari yavuga ahantu hose donc ico bivigiramo muri reggae buke donc ntangoye kwiexprima bicha byora ko ntangoye kwiexprima mera muri rap banaki abavyeyi bavyakira gute ico gihe wari mu wakangaye novuga nti abavyeyi batangiye kubimenya niga muri 6e primaire nari umwana yari 6e primaire 99 ko 2000 abavyeyi niho batangiye kubimenya ico gihe hari radio ariko kugura twa radio mwizero hama abavyeyi bari mu kabarenya baravuga ngo ngwa mpungu wanaka twamumvise mu radio ico gihe deja anaragifise gicapo ci radio ahantu juste umukuru w'igihugu avugira ijambo nibiki nanu arenze cyane ibitu byatari nyene bakubwiye ko bakomise mu radio amenga ntumbaze ikintu wagize wabaye nawo umuntu w'umukuru papa tashimira ngo wowe munabwiye ngo yakomise mu radio tambira yego mwako mugira ikiganiro cy'umuziki nawe mwaririmba rero ko turaririmba nibiki acambira ngo uzunza nizo ndirimbo ndazumve byashoboka ifare ko nguri cassette vierge ngaja ku radio bakazincirira ku radio mwazizana ko caba ni nk'ikiganiro twaca turirimbiramo yego iyo ndirimbo mwaririmbye yari ntiyari nimwe zari zikana zibiri cyangwa zitatu no 2000 okay bicaye bandanya gute shakuvyibuka namani ikintu namanibuka nama instrumental twaririmbira ko mu nyuma ngiye gukura nasanze ari ama classique muri America nkayumva ngavuga ni yes kiri instrumental ama instrumental niyo aca ngumamwe ama papara ama 1000 francs cassette vierge yagugwa mari gihumbi ego donc papara mbura kwanyumvise mu radio abagenzi be bamubwiye ko banyumvise mu radio we ntari yanyumvise donc aca tanamubwira nti kugira ndabironke ifoko ndonka cassette vierge yagugwa 1000 bag
sinashobora kuyaronka papa arayama papa ntigeze ambuza vraiment ibintu byo kugira umuziki n'ibiki kintu nk'ico oya na mama byebanje ari cool ntibagorana cyane tabagoye ntibakugora nta numwe afite impano yo kuririmba oya oya ego donc c'est vrai ntivyakunze ko izo ndirimbo ndazironka kuri cassette ndamuzanira zumve mugabo avec le temps yara bidekuvra buke kuko mu nyuma yaraza za CCIB buke amaradiyo yagenda araboneka amaradiyo privé aho ushobora kumvikana ico gihe waririmba muri group ya yeto duse groupe jewe no mu Claude muri Afrique du Sud mwana ndindi yahora ariko cha New Star ubu niko cha Mutanga United mu basket groupe yitwa Happy Kid yeah tarabafiti abo bandi baracyaririmba cyane oya umwe yaceje muri Afrique du Sud akiri kare cyane saki nka 2000 nimba ntiyenze 2002 uko ndindi yarabandanije gato bakorana na Fabrice Birori amatango ivyo gukoca yagiye kwiga ruguru gato université yatango ivyo gukoca ntiyaba kibandanye ivyo kuri bamaze kugenda then ucuvuga ati shaka guhagarara bamaze kugenda nta bintu by'umuziki byari bihari biri stable vuga ngo utenda studio nk'ico gihe nta studio yari ihari kwa registra ngene twa registra waje ku radio kuri ama radio privé yakora après midi morning ntiyabari ko arakora tugenda mu gitondo gaca mu gitondo ku radio tukicara nkuko dotagira ikiganiro donc jana twaturirimba umutekinicien yari agacagira double cassette instrumental vierge na cassette vierge ni cassette mu instrumental agaca bivuza vyose hamwe akavuga za play and akavuza record hamwe tukavugira muri bikwa kwagira kandi ngomba twaca turirimba agaca twaregistra ndirimbo nyinshi ziya za kera abantu bumva nuko zasohotse no kuzakozwe siyo ngoma studio ibintu birebire ni kirumva byaba bigoye nkaho natombora ko rumbire Claude twaririmba na Silas Damara rumu grand bare wiwe tuje turonka amakoneje kora Silas Damara ririmba kuva kera nandi nkoyo tutamuronka n'ivyari gukunda byaba bigoye ku radio twatwa petit twari kuna twugururira rero bagiye uko ntivyoroshe kubandanya haraciyemwe imyaka yego haciyemwe imyaka vraiment by'umuziki birebire umuziki wasubiye kugaruka donc bapasi bazanye studio MRM umuziki waragarutse yava ngato menya media donc hari hatanganye kwa production je muri studio kashiriza icyumviro cyawe gukorera nibiki bica biraguka reba pasi etwa di centre bazanye studio bitwa MRM imbere yo kiba kirimba yego puf umuziki ugendera kuri uko novuga nti nasubiye gukora nyine umuziki cyane 2005 nkijijwe ivy'inyuma yaho biriko be sometime ntigeze abaho ibintu nyene binini bikurikirana group yanyu gusambuka kiri muri bimwe byaguhaye spirit yo kuvuga ati ngomba kuririmba jenyene ngomba kuzoba muririmbye yirimba nawe nyina pana kuririmbira kandi muri group en fait since ko akenshi ko muri za interview abaririmbyi benshi bo hanze cyane meme nabo ngaha benshi baraciye mu groupe ubu niho badaca mu groupe musanze mugitangura mwese nta nguvu mufise mugize groupe acaramo habari mu mwarinda habari mu mwafise ingabire kubasumba habari mu mwe usanga mu buryo mu canke ubundi afise uburyo soit grand frère amushigikira cyangwa mucore ya ibintu nk'ivyo bacusanga murakeneraniraniye mwese mufite groupe nyinshi nizaba créer agire mko warafiki watari groupe nyinshi zaba créer kwera wasanga nakamukeneye nari ama groupe amwe yaba wasanga rero umuntu bashiramo vuga uti nakase ntori gituba exactement ari muri groupe tu ari kinazana tu sikubera inoze ibintu nk'ivyo rero usanga kenshi ivyo byaraba nibikije to magroupe yose meme n'abastari bo hanze bose bahera mu magroupe hama mbwo gasanga ko buke bo hanze kenshi bihindurwa n'amalebo muraja kupresenter imbere ya lebo biga chikunda wewe cyo gitwa na Tripalium uyu tunambakiana ugasanga avuye muri groupe mugabo ino nyene ino kenshi kintu gikunda kuba no kusanga hari umuntu muririmba na muri groupe mugabo ugasanga arafise chimvi arafise uburyo bwo kubona ibintu bigoye kwabuzana muri groupe ugasanga rero ugasanga buke mu groupe murekuramwe mukayikuramwe ikababera ikintu cyo kuduga umaze kuduga neza ushobora kwijera uri wenyene ugasanga c'est mieux mubaye abanyabwenge ntimurinde kurindira igihe cyo gushwana kuko mugomvye guforsa ngo mugumane muruhira gushwana mubaye abanyabwenge ntimurinde mukabibwira nakavuga ati bana mimi nasikiye bane yinjiye kuko mu nyuma na gospel twitamwe twagize groupe twa GMP twari kumwe jewe na GG7 hari muri Sweden na Didier ari muri Canada utwumvirije twagira hub mugo muziki wacu ari plus reggae haga rero urumva toujours jewe ndi plus muziki wanje ni public enemy ni naz nibiki
washa kuvyumva kavuga uti yego ibyo nubigara biririmba araryoherwa n'ibikari kandi ivyo nabikunda n'ibiki ngabiva ko totaho nzoruhira gukumbura kuririmbira kuri instrumental za hip hop nyene n'ibiki ndumva na JMP twaragize igihe hoho vyagenze neza nyene agira ico kwivoliwa Gigi araja muri reggae nyene yiwe naje natangura JMP twatanguye 2005 turakora 2006 7 8 9 2010 niyo natanguye kwigira na je nyene kanyene turi kumwe nyene ndaja kwa Miri ndarojisha indirimbo yitwa freestyle buke rero freestyle akurikirana one love irakurikirana igenda baja donc kwikorana je nyene bare birafasha umurongo ugerageje kuraba ukuntu mwe mwandika abaririmbyi bakera biratandukanye na rap y'iki gihe ndashaka kumenya itandukanye kuri wewe uririmba rap ya kera uri umuririmbyi wa kera waririmbye rap kuva kera n'iki gihe ugerageje kuraba n'indirimbo zawe urafise ukuntu wandika umuntu akavuga ati hari abantu benshi cyane bisanga mu ndirimbo zawe bakavuga ati uyu muntu yaramvuze ubu butumwa kubera iki ndashaka kumenya muri ko murandika stories kenshi muba muri ko mufata target nyabaki muba mufise target nyabaki ku fans banyu ko abakera nabubu ngene twandika bitandukanye bon bitegeza gutandukana nyene sino bari mu kibazo ataterambere rihari kuko ibihe birahinduka ngene tubona ibintu birahinduka nimba ngene abantu bambara bihinduka n'ingene biyumvira birahinduka ngene babona ibintu birahinduka David gute ubu abantu avec internet just umuntu irenganira ahantu akabona agacashira ko he nafunguye ahantu bagurisha ibintu bizimvye ko jona arashize ko kuri Twitter ibintu nk'ivyo ino generation abantu bakunda ibintu biri pampa biri direct mwijambo rimwe baca batawura ibintu byose ngo wafunguye ahantu bakuzimvye n'igiciro bakeneye guca bakimenya cyaho hano kwa biheze mugano uvuga nti line za kera ni kera harimo ko kanuka kakuzunguruka artistique ikintu nk'ico ku buryo uri oblige kubanza guhura n'uwo muntu mubaze washatse kuvuga ikinga donc ikintu nk'ico rero urumva kandi urumva ni evolution uko abantu baratandukanye so kuvuga ngo ivyuriya ni vyatari ngo ivyo ni vya fake no kwigiye nyine gende kiratandukana miruka gusora indirimbo to Tripalium ngira dova tuyishikira niho nabone donc niho cubonera iyo effet nako nakubwira umuntu wese ari rero bivuga direct tukavyumva tafize direct tukavyumva duhuye niho nabwira ko wayumvirije kungubu kwera duhuye ucushaka kumbaza haje washatse kuvuga iki cyashatse kuvuga iki sinabirimbye gura ntwitahure nayirimbye gura tuzogira conversation tuzogira ikiyago target si kugira ndagucange nakugira ibintu vyatari haye oya ni just ndabiririmba nkabisiga ahantu byinshi ushobora kubitahura cyangwa kuko deja kanze gura umuntu abazi kibazo mu bisanzwe bayatahuye umuntu ntabazi kibazo atatahuye rero ide ni uko mugabo ibihe bibiri naho bitandukanye kera twari trop muguba abantu barakunda ikintu kiri calm direct abantu benshi bakumenyereye muri gospel music tuvuge ko Big Zoé atemera abantu baje kumusaba kugira gukora na collaboration baririmba secular music atemera ni agoni bakita tararirimba nangirango mu bantu batagira gospel benshi cyane twiririmbana Fabio ndamatsikuri banana ikibazo nashaka kubaza ni ikibazo nyabaki ikibazo cha the message ubanza kuraba message iri muri iyo ndirimbo kugira ngo nuje byo sinovesha ngo navanja mu ndirimbo yari yo yose sinoja mu ndirimbo yari yo yose sinoja mu ndirimbo ivuga ibyo ari byo byose kuko nuko nyene abantu bataririmba indirimbo ndoramana bakunda guca babita ngo baririmba profane mugabo kwa kweli wa mambo sivyo kubera indirimbo ivuga ewe Burundi iranda kuririmba ni profane yo apana takidogo ko profane gisigura ikintu kibi cyane rwose ko profana bisigura gutuka Imana cyangwa gutuka ibintu vyeranda icyo guprofana bisigura rese naza ko umuntu yakora aririmba indirimbo nk'iyo indirimbo zitandukanye n'ivyanka gose mama nzoduga yatutse nde yagize iki harimo peut-être ivyo nakubarira kandi abo bose niko ndadondagura bose turamaze kuririmba like for example nk'ubu ari indirimbo ya beef bakabwira ati dushaka kujamo birakunda kujamo mu bisanzwe beef muri rap iri mu bintu biriyo biryoshe gusa urumva iri Bujumbura sinzi kibazo gihagaze beef je umva umuntu akubise ko ngo nango Jibril isana mukankenge nizina no muhiri wanyu n'amazina yabo muvukana twapi gari amabifu arabagira ya ntumbaze ebana mwese mwicare mufatikara muri gipapuro ngira ndabigishe hip hop cool
ni line nta ntuza kuvuga ngo ngo uri happy kunituka naje ndafite uburenganzira bwo gusigurira ntumbaze nimba uvuga tugisha n'ikindi nk'ivyo nshaka kubwira nti waheza kwigisha abana muri primaire je ndigisha muri university tuzoduge nawe ndakwigisha ntumbaze bitusa ibi donc hari indirimbo za beef atari za zendo cyangwa umenga ni wakina fulani wanataka kushwana na wakina fulani wakuvuga ati nabaraperi tu donc beef iraryoshe yanditswe muri way yuko y'amajambo yantuze mugaba pana cyende cyaguhamagara ngo donc hari beef umviriza ukavuga uti bon nakayumvirije ino ndirimbo yo kumva umenga niwe nakayumvirije ino ndirimbo nakawundi nakawundi yo kumva umenga niwe naho biba vyugari hari nundi muntu ako kwimva mu ndirimbo yawe mutazinanye okay abantu benshi barabizi barakuzi nk'umu rapper aririmba gospel music kandi avyifata mu neza but by the way mwaka wezi wa 2020 maybe aba fans bari biteze kubona album kwa Big Zoé nayo babonye ushaka kumenya uri mu migambi yo gutegura album uri mu migambi nyabaki muri iki gihe album umugambi urahari novuga na Tripalium ni intango donc yako kantu tukagacenga moto kanaka kazoza peut-être nikaragira izina riri clair kutokita album cyangwa twakitiki mugabo ndashaka vraiment gukora ico kintu kindi yindi ntambwe ntari bwatere iki peut-être même n'abarimvye benshi atari bwayitere shobora kuyitera diku bagacabona ati kumbe birakunda bigenda kuno kwa cyane kazovuga na Big Zoé ndamaze kiringene yakigiza mugasanga abandi barimvye babiri batatu biciriye umurongo bakamenya ingene babigira igiki gituma udasora album album ziragoye gusohora kubera urumva deja mu Burundi afite ibihe birahinduka vuba hama bigahinduka twebwe kiriko turafata ritme yiki kikaca kivaho urumva umwanya CD yaziye n'umwanya CD yaviriyeho ahandi bari bayimaranye mu myaka kuva muri 1990 na kangahe twebwe CD twayironse yageze kwivaho haje flash haje carte memoire haje biki bigacenda birahinduka kandi byose uko bigenda birahinduka niko umuziki ugenda uragora kudandaza gukora album navyo birazimvye gukora indirimbo 8 9 10 10 na zingahe udafise idengene vraiment uzidandaza basi umusura kuri style yacu ya single basi single ikouvre 3 mois 4 mois akonsora indirimbo 10 mukamenya mwo zibiri inyuma y'amezi ane atanu nkande oblige kuja gusohora izindi ndirimbo hari indirimbo zanje 8 mutazi kandi ziryoshe rero nibaza yuko system niyo tuko turiga kuyumvira gute avec public yacu gute hobaho way yo kugurisha donc no kuvyiga nyine kuko urumva streaming zirahari meni bagenzi banga bafite Spotify mu telefone bakeya Spotify n'amahera Deezer n'amahera Apple Music n'amahera ni bagenzi bacu banga bazifise kare bagenzi bacu bakeya bari hanze peut-être bafise access kuri ibyo no facilement si bihumbi jana si bihumbi majana 2 nta views umuriyoni havugira kuri Spotify n'ibiki ibintu nk'ivyo kandi najye amahera yaho urazi ko ari make rero ifo kwiyumvira shaka turiyumvira nyene way ingene ahanyene nimba Jibril akunda indirimbo yanje akaba iso ya album Jibril yo yikura mugura musashize indirimbo yanje kuri YouTube wumva umenga wa supportinze ko rageze like ugize comment peut-être uranayipartager mugura sanga ubinda kubwira nti ni album inuzie 10000 kusanga 10000 ari kuyama kuri YouTube views zingana na 10000 bazingana zingana ni nyinshi cyane gose ntazoshobora kumpa naho ufatanya we n'umuryango wawe wose mugasanga 10000 gushora kuyama fo controva way rero ngena ama every yanje shobora kuza ndayagu ukayangurira donc ni ibintu bisaba ko ajamwe nyene wa mutima utuma tuvuga byo gukunda ivyacu ni moitié business moitié gushigikira habari abantu kuvyukuri bakunda ibintu vyawe avuga ati bana nimba vraiment 20000 iza kuzagura ico hinduye donc no cyo turiga plan cyo gituma tudasora indirimbo 10 carimwe amazira nazimvye idukusinkorera muri studio yanje ndabiproduce ndabiriha donc like turi mu ntango y'umwaka wa 2020 akiri muri plans uzokora mu bintu uzokora muri umwaka muri cyane gose Tripalium ni intango kabisa mugabo ko habaho album ko habaho vente ko habaho strategy ko habaho ibiki byose birahari yego let's talk about Tripalium now abantu benshi barayumvise yarasohotse imaze iminsi mike cyane kuri YouTube by the way ikaba yarakiriwe neza cyane n'abantu batandukanye ugerageje kumviriza iyo ndirimbo irafise lines nyinshi hari abantu benshi bisangamo urashobora kuyumviriza ukavuga ati je ndimo undi akiyumviriza akavuga ati ego ndimo hari line ivuga ati uguhaye uguhanuza umwumvirize hama uguteye inkuru uzumwumvire
harabarara amaso kugira birarire n'abarara amaso baraririye abaraje amaso biraririye ugerageje kumva izo lines hari abantu like umengo hariho abantu bari kuravuga ndashaka kumenya kwanza kubera iki Tripalium bisiguriye iki kubera iki wahisemo kuzani gutangurana umwaka niyo ndirimbo Tripalium ni jambo ry'ikilatini rya kera cyane ni izina ni instrument de torture bakoresha kera hama etymologiquement Tripalium niyo havuyemo ijambo travail gukora rero tubifatanyije bibiri ico bica biza gukora mu ndirimbo icimviro c'indirimbo yari yuko gukora ni vyiza ijambo gukora mu mutwe y'abantu bose risona nk'ikintu ciza mugabo gukora iki deko vuze ati nakubarakora akora iki nico ni kigera kibazwa kumvise gusa ko akora umenga gukora igari umugisha akora iki hanyuma ndakunda kuvuga kino kintu ibintu umuntu akora abantu dusigaye dukora juste pour avoir quelque chose cyangwa niba novita guhembwa umuntu asigaye akora gusa agira hembwe mugabo musanze ikintu umuntu akora kiramuhemba kikongera mugira donc ico gendera akora ku munsi kigenda kiraguhindura kuba nikigenda kirakutumuronka gusa donc umuntu yiba arashakuronka amahera ngagenda aranacika umusuma umuntu yica arashakuronka amahera akora yisha amgagenda aranacika umwicanyi umubeshi n'abandi benshi n'ibindi bitandukanye bibi ni kuvuga hari ibintu ukora bikashobora kuguha amahera mugenda birakonona mugari n'ibindi nuko nce ntangakora ko kwiba no kubesha nibiki reka dufate yuko Jenny Chenga ndumu journaliste mugabo bino bintu atavye nkunda gusa umunsi umwe mu cyamanje nerefanya kambira ati bana pako didi wose no skawuriza ba question ika hapo tu upige nani urumva ye basanga muri umwanya nayo kwa peut-être ndiko nibereye hano mu garage cyane nibereye niko nakora ibintu vya comptabilité mugana narabuza akazi ka comptabilité kandi ari byo nize hacanza gushindiriya nga ugasanga by'ukuri ndahembwa mugabo ni izuba riserutse mu gatondo menga bwo kwira handi urutuvuna siga kundi joro kuruta umurango umuntu ntashobora gukunda ijoro mugabo abantu bose babayeho mu buzima bwabo busanzwe bakora ibintu banga barakunda ijoro iyo bwije bumva batomboye nkunda kubireza umuku ifoko ubuzima bwawe buja ahantu aho ujya munezero rugira vendredi uvuye ku kazi aho gugira lendo tonze ifoko utagira weekend samedi yakwifarana na mercredi ko umwanya wose uri gukora ibintu ukunda mugabo plus umuntu akora ibintu adakunda kubera gusa bishora kumugaburira uzoronka ibintu mugabo uzokwitakaza wewe ugendera ronka ibintu wowe utakara donc akazi gatuma uronka umushahara gusa mugabo utakara ni torture ni Tripalium si travail si gikogwa ni kintu kigenda kirakwica bukebuke mugabo akazi kagwinoti na wewe ukagendera ba wewe hahandi dushobora kunahura ugasanga genda umuririmbyi uranze mugeje se duhemwera barumvugishije umuziki ko navyo nshaka kuvuga kumbe si bipendagi nabifanya gato ajiri sinzi amadirikana kandi afise mwa 3 ukavuga ati ibintu kila siku nakona ku television ndakona kuri internet kuvuga umuziki uri kuvuga ibiki mugadeke ndakwaje kantu gato yakumuziki umenga ndakwekoreje umutwaro ntavyo nkunda urumva kamenga umuntu nukimenya n'ivyo ushobora donc ibintu bitandukanye nk'ivyo donc n'ibintu bitandukanye rero ama detail nka couple ya kabiri ndayitangura mvuga turonka inoti turushe tukaruhuka iheze tunywera heza hazimvye ngo tugire story abafollowe mu gisagara bavuge ko ntovye ubwo n'urukurikirana rw'ibintu umuntu ashaka tuva byaracitse ubuzima bwiwe atavya kunda me arabikora aranabishiramwe amahera aranagira amayforo ibikira telefone zimvye bira selfie zo bikaze kwemeza caption hitwarahana chilling with friend curry garden bla 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 bikini waruryohewe canke warurindiriye reaction yacu warurindiriye ko tuvuga kutovye hamwe foto hamwe Instagram yokuraho commentaire na like wabandanya post senda kubarira para magogo kumva ni waryohewe ahantu waruri kuko je niba ni ino foto yo nga ino video yo nga kubigenda ko senda keneye kuyibona ko ndi bon ndaryohewe numva ryohewe kuzanga numva ryohewe ibyo niko ndavuga niba byose bako umunsi wendi abantu baje kundamutsi wanje no ndayiplayinga kugira bayirabe kubera ta platform zibaho ntangora nayiplayinga gusagira abantu bayibone cyane bariho way yuko Instagram inyandikira inbox abantu batanu bayibonye muga ntibigire hajya nishira ko abantu batanu ba like urako YouTube irikakura ko dislike yokura ko like to bandanya do post yokura ko like na views kuko dislike abantu barazigira hajya natwe tutazibona cyenda kubarira kwanza umenganye ne video warazibona sinzi gene bigenda nyene video arazibona cyenda kubarira donc il faut que nukucikorera kubuje naho like zo join box bakazanyandikira ati Jibril yaravye video yawe naka yaravye video yawe
ntibije public bavuge ngo iko na views 1500 bitugani iske vyo kuryohera ifuko ikintu kibaguhawe kwanza imbere yuko ugerageza kutwemeza nuko tukuvuga nuko tukukomera amashini nuko tuvuga ko umuntu watari nibiki iske wuri umuntu watari naho twese tukomera induri mukuru umuntu watari nimbutamuri ntumuri ntucumuba nico gituma ubona abantu bamara imyaka ari abastare b'umuntu bamumanika bamwemera bagura ama DVD we n'ibiki baje bagusume ngo yari yahuye kavuti hari abantu bamwe doto yaba ari kuba wewe none concrete exactly bijya bintu byose mabona ntibyigeze bibawe kujya gutesa kijya cubahiro kujya hit ntayo yigeze agira kuko nta munsi yigeze yiraba mu kiyo ari muri douche imbere ko ibrosa canke bikavuga ati Big Zoé ndagukunda vraiment merci ko uriho abantu bake bo kwibwira ayo majambo bonyene bibwire abantu benshi ntibikunda abantu benshi bihuta kuza bariruka imbere y'abantu kugira ngo babwire yuko yo man uraberewe man indirimbo zawe ziratesa kubera we navyo ashobora kwibwira iyo yiravye ntabona berewe iyo yiravye ntabona ari umuntu wakamara iyo yiravye ntabona ari umuntu akora afite icyamara nibiki arindira soka zariruka cyo gituma twese ubona telefone kintu biki kumanya tuma turaba bageze he kunyemera baracanyemera baracagira like mu bisanzwe hajya abantu baje kunyibi bijya n'ibinini twe turanywa byo kugerageza mbe ndacariho mbe abantu baracandaba mbe baracankunda byo nico bisigura nta kindi kintu nene tutara telefone zidasonye byo ndakubari normal basi telefone umuntu akwiye kuzarayitora isonye nisimu iko hapo ikusone unachukua donc objectif niyo ni na sinagaze titre nkiyo juste kubwo kuyigira ni kugira ngo everything you do kuri kubwa kora ibintu bigukuza bien sûr iyumvire gira ubwenge byinjiza amahera ubihembegwe bigutungishe fresh mugabo en même temps uvyishimire uburi bon lundi na vendredi hasi samedi na mercredi bimisi sa kuko yose uri gukora ibintu ukunda ko samedi wigiramwo ko mercredi wigiramwo konje samedi ukagira umunsi w'akazi normal kuko niyo uri muhira n'ivyo gumamo yeah. Okay. Tripalium niyo muri make. C'est story ndende cyane. Hamiciza nuko ibyo uri kuravuga nawe ubibamo. Yego. Yeah, nico ciza. Nta muntu numwe ari muri iyi story bavuga ashaze kuvuga ati we akambwira umuntu nka Dani. Oye si Jesse ndumufana w'ivyo bintu byo kubwira umuntu. Mugabo situation mba ndayibona mu bantu narayibayemo narayibonye ko ibintu nk'ivyo n'ahandi no bindirimbo yanje no ndayishe nayiririmbiye yadressa ku muntu umwe byo bipfuye. Benshi ifoko tuva turi benshi ifoko benshi biro tuva muri ndirimbo kuri make yaririmbiye benshi atari imite y'imyaka ataki kuri twese nintuze uburyo bwo kuyumvira ni kintu no mu myaka 10 12 umuntu ayiguye ko azovuga ati umuntu aguye kuri no interview ugati sishaka gufata umwanya wo gira interview kaze nkiyi turi muri studio kaze nkiyi nibiki ariko ni adressa ku muntu ariko natumwa umwe na staff yose nkiyi donc tuko visa abantu ifoko nibihinduka ifoko faut dukura ifoko duhindura ifoko twavansa ifoko turengana ibintu nibiki internet ije ifoko tuyikoresha kunyungu yacu apana ko yo idukoresha apana ma show off ibintu byinshi niyo mpamvu yavuze Dubai Mumbai azogenda tabaseze Zoé genda Zoé sana ndaryohewe kuba twicaranye twavuganye ibintu byinshi bijanye na career yawe aba fans bawe so far bitegiki muri uwo mwaka inyuma yo kwakira Tripalium iri ngaho mwirabe mu partage mu mpivyumvire mu mpamaide naryohewe ndamaze kuronka feedback zitari zike gusa urabona ko i Tripalium ifise ukuntu yakiriwe cyane itandukanye n'izindi sinzi vraiment gituma sinzi ko ariko ntari imperutse sinzi vraiment sinzi cabaye no bambesha bashobora kubisigura ngabo nyene kugenda kose byarandyoheye hama ego vuba hazokurikira ibindi bikorwa bitandukanye naya album ebana turacate ku mutwe nibiki mugabo vuba nzokigerageza kansi matare ka trap nako mumve ko kuri trap mu amanota 2 canke 3 twitege no muri album ko azo harimo ama collaboration menshi ego yaba new generation ibintu nk'ivyo nibaza ko izosoka igira gatatu ikurikira itwa donc ikurikiriza ni trap zo betwa mbega ibi nibiki okay izo bitesa muzojija ngaho muzojija muzombwira tuzojija muga hari abariko baraturaba peut-être ashobora kuba avuga ati yego jewe peut-être hari abariko baraturaba ashobora kuvuga ati jewe from eba nico gihe azosohorera ko nikirekire cyane yes hariho nk'abariko baraturaba right now bavuze ati
Big Zoé indirimbo yiwe izokurikira izoba yitwa uku mugabo akaba yumva ati oya icyo gihe ni kirekire arashaka kumva like izoba imeze gute ndashaka like sample them gato gusa sigaha nashitse singume nkurikira ntazi yo muja ni ntabikora ba sinzopfume siga jewe ndavyanditse sindi umubono simpfa gukurikira hamani doge ngo bampangitse sishaka kwita abandi abansi kandi hari gihe bihera ari wewe wimanitse Titanic mu buyenzi ni barafu Titanic muri filme n'ubwato Titanic kuri jewe ni bus apana vya bikino Yakobo na Roza dufise amafone afise isaha nari nzi ko nazosubira gukenera isaha dufise amasaha afise fone muga udukeneye utubura twese sinkivuga abantu nabi kuva menye ko ndi umuntu ivyo ntimuvyizere muzorindire mbanze ndo nk'ibintu iyo ni indirimbo yiwe nshasha agiye kuba mbega ibi nibiki izokurikira Tripalium. Thank you so much brother byari iteka cyane kuba twakuronse tukoresha ikiganiro kiri muri bimwe nari nifuza muri 2022 ko nshaka kukuzanira abantu benshi cyane after Big Zoé hazoba harimo undi muntu wibaza ko arinde aririmba gospel music canke aririmba secular music ako nakabazo ndagusigi gusa ni surprise ndagushimira cyane brother and I wish you all the best muri uyu mwaka album tuyibone niyo ndirimbo tuyironke vuba cyane abantu mubandanye mukurikirana Tripalium kuri YouTube mu sharing ubutumwa ni bwiza harimo abantu benshi bavuzwemo nanje ndimo nawe urimo nazuharimo twese turimo sivyo. Okay, thank you so much kuri wewe umaze kugira subscribe and major thanks kuri wewe uhejeje kuraba ikiganiro cyacu ndagushimire cyane ugire partage urunkira abandi bantu babwira ati Big Zoé yavuze ibi bikurikira ugomba kuvyumva cyane. Thank you so much and behind the camera Hamza Farel. Thank you so much. We sign out.